birakwiye ko abantu babera isi umunyu bagahinduka bahindurira abandi kugira amahoro yo mu mutima. Ubutumwa bwo kugurura igisabisho umukuru w'inama nshingamateka yasangiye n'ishengero rya Pentecote Nyamutobo bwasomwe muri Zaburi 16 umurongo wa 3 buvuga ko Imana inezerererwa abera bo mw'isi. Naho uko tuzomera kutarahishurwa, ico tuzi nuko umwambi niyahishurwa tuzosa nawe. Amarara avuga ngo umuziga kw'ivyo aca yiyeza nk'uko nawe ari uwera. Imana nishimwe cyane. Birasabwa ko twiyeza kuko Imana nayo ni yera. Naho twoba turi mw'isi abantu bahaturaba, abantu bakagerageza kwigereranya, ariko ijambo ry'Imana twereka ngo naho uko tuzomera kutarahishurwa, naho abantu batabihambya, naho bitabonwa n'amaso y'umubiri, ariko bibonwa mu buryo bw'impwemo, ico tuzi Yesu niyahishurwa tuzosa nawe. Imana nishimwe cyane. Kandi Bibiliya tubwira ngo kandi tuzomuraba uko ari, mugabo ngo umuntu amuziga kw'ivyo ariyeza kuko nawe ameze gute? Kuko nawe ari uwera. Imana nishimwe cyane. Mu gushimangira iryo jambo nk'uko vyasomwe mu gitabo canditswe na Matayo igice ca 5 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 16, iyo birongo ihamagarira abantu kuba ivyitegererezo vyiza, kuba umunyu w'isi, itara, umuco umurikira abantu, bakumva ko ishari n'inzigo atakibanza bikwiye kugira mu mitima yabo. Umukuru w'inama nshingamateka yasabye abaraho guhinduka bijye gutanga no gusaba ikigongwe. Birakeneye ko duhinduka tube umuco, tube itara ritazima, ariko na cane cane turonke za inguvu zo gusabana imbabazi, inguvu zo gusaba ikigongwe. Iki ni kibazo gikomeye cyane mu Burundi dufise, kuko mu minsi iri imbere hariho ibikorwa biriko biravugwa byo kumenya ukuri no kurekuriranira. Mbega wewe muri iryo hinduka urumva ushoboye kugira abandi ikigongwe, urumva ushoboye gusaba ikigongwe nka kumwe Yesu Kristo ku musaraba yavuga ati data bababariye ntibazi ico bakora. Mbega mwebwe uko guhinduka murumva Yesu Kristo ku musaraba yotubera akarorero. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yifadikanije n'abakristo bo muri Pentecote Nyamutobo mu gihe ari mu rugendo mu ntara ya Ruyigi kugira aganire n'abanyagihugu bo muri iyo ntara.